Banywanyi bakunzi ba AXIA Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Mu ntango y'uno mwaka w'2025 kuri AXIA Vibes TV tubandanya tuwipfurizanya uno musi twagiriwe ibakwe ry'ukuronka abatumire badasanzwe. Harimwo umwe mwari mumaze kubona ariko mwagumye musaba ko yogaruka kuko iyo umuntu abaryoheye kandi abaca kuri AXIA Vibes TV bama babaryohera, mwama mutwandikira mutubwira muti mbega zogaruka ryari. Uyo nawe ni Mazameza Kennedy. Tukaba rero dufise n'abashitsi abatumire bashasha, Delicia Queen Ishimwe hamwe na Migisha Chris Claret. Uyu musi baje hano muri studio za AXIA Vibes TV mu gisagara ca Uppsala. Turabaha ikaze rero, nibo baje kudufasha gutangura neza umwaka w'2025. Nanje turi kumwe ndumukutsa kivi hano kuri no televiziyo mukurikirana kuri internet ya AXIA Vibes TV. Ndi Patiri Inyasa nkuru nziza. Babatumire rero bagira babidondore, babanga muri Sweden ariko bamuka ngaho iwacu mu Burundi. Nico gihugu cabibarutse kirabavyara kubw'umubiri no kubw'umutima. Baraza kutubwira rero amaparuwasi, imiryango y'abakristu bakukira ngaho mu Burundi, batubwire naho baba ngaha muri Sweden ingene babandanya ubuzima. Baraza kutuyagira kukungene ku kintu cabahimbaye mu mwaka w'2024 urangiye, kugira ngo ico kintu tugikure mu iteka ryo kubaho neza muri uyu mwaka mushasha twinjiyemwo. Ubuzima ntibwama bwera de, baranadusangiza n'akantu ko bakaraba babaje, kuko no mu bibabaje Imana iraduha icigwa cyo kubandanya tubaho nk'abantu biteka. Turaza rero gusozera batubwira ingene batanguye umwaka, ko bawutanguye bakomeye, ico bawutanguye bariko barakora, kugira ngo naco nyene tuze kugikuramwo iteka ry'ingene twobaho muri uno mwaka, duhimbara Imana, duhimbara abantu, duhimbara imiryango yacu. Iyo niryo hangiro ry'ibiganiro vyose bica ngaha kuri AXIA Vibes TV, nukubaka iteka ryawe, ryanje, ryacu, twese tugakura dufise akanyamuneza ko kubaho muri ino si. Kaze rero muryoherwe n'iki kiganiro, muryoherwe n'aba batumire. Je sanzwe nzi ko baryoshe, muraza kumbeshuza. Car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Alléluia, 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 je te bénirai toute ma vie, car sa bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Nitwa Delicia, Queen Delicia Ishimwe. Queen Delicia Ishimwe. Queen mu Kirundi ni Mwamikazi. Umwamikazi. Kuri AXIA Vibes TV turi niteka ryo kwakira umwamikazi. Turaramukije bakamikazi bose aho bari, bamwamikazi bose aho bari. Uyu munsi dufise Queen, our Queen, our African Queen. Karibu. Merci. Ego mwaje muva mu paruwase ya heye i Burundi? Igitega kuri Bon Pasteur. Igitega kuri paruwase Mwungere Mwiza. Ni paruwase niba ziri mu gisagara ca Gitega?
muri Shatanya. Mwishatanya. Okay. None rungikira kayamba abantu bo b'Igitega cyane cyane hajya za Shatanya hariho ni makartie bita za Rango kuri plage ndumva ko ndazizi Ngewe harabaye. baramutse vraiment turafise abanywanyi batari bake hajya Igitega. Ndaramukije abantu bose bari Gitega. Urakoze cyane abantu bose muri Gitega eka aho muri hose Queen Delicia ishimwe arabaramukije ubu rero mukaba mubahehe Ba muri Uppsala muri Sweden. Je ku bantu batanzi nitwa Kennedy Mazameza. Ego. Kabamva ahantu hitwa Lin Shopping. Lin Shopping ni ikindi gisagara gusa kiri hasi turavye nka nyene turi ni Uppsala coco kiri nga hasi musi gato. Musi. Urumva nico gituma dakanyene ntihararyoshe no kuba. Ego. Simvuze ngo kurusha nga gusa hararyoshe. Mva Saint Joseph mu Ngagara. Umweranda Joseph umweranda. Nkaba nari umukorezi kuva imyaka myinshi ngira n'ubunyesi nibuka kuba jewe natanguye ntarasangira. Kubera abakuru banje bari nyene muri korale bari muri mukorezi cyane naciye nshaka kwinjira cabaremera ariko ninjira gusa umva nari hagiye nyene kugira image gusa sinakorera. Ni byiza cyane ni byiza gose kuba warakoreye Imana nibaza ko n'ubibandanya bigufasha reka tumbere umuvukanyi wacu nibaza ko abakurira nawe aramutse abakunzi ba AXIA Vibes TV numutumire twakiriye ubwa mbere rero mu mwakirana igishika kuko kuri AXIA Vibes TV ndazi ko mukundana cyane. Ndaramukije cyane cyane abakunzi ba AXIA Vibes TV aho muri hose mu mihingo yose. Hanyuma je kaba ari ryo rya mbere nje muri kino kiganiro. Nkaba nitwa Chris Clare Migisha. Yes, Migisha. Hanyuma zinagiza gose Migisha ni benediction blessing. Cyane cyane. Hanyuma nkaba mva muri paruwasi ya Saint Joseph Mweranda mu Ngagara. Saint Joseph iteka. Hanyuma uyu mubona ngaho umujene ni mutonya wanje. Wiyumva gute kumfise Stolbrun Amigisha yaraguciriye inzira nziza. Yanciye inzira ndayikurikira. Gusa ubu nyene ngira sinzi ibintu kumwe byagenze aragira ko yababiriye. Donc urumva twari muri paruwasi Joseph Mweranda twari abakorezi. Nkuko yabivuze ntitwamutanguriye turamereka inzira nziza turatangura gukorera Imana nkuko yabivuze haba mu nyuma nawe acaraza bamushizemo donc kubera abarimenyereza abararaba gene bigenda mwaramwavarije byo muri banka ugati uyu vraiment tuyaza ko tutihenda naho twomwakira kare cyane hama habamba muri Uppsala. Komine Uppsala muri Sweden. Cyane. Murakoze gose turamwakiriye Chris Claret Migisha Delicia ariko bwa mbere ushitse nawe kuri AXIA Vibes TV umengo warumaze kuza muciyumviro ari gihe wacegerezwa kuza hanyuma birahakwa bitagenze neza. Ego cyane murakoze gose kaze kuri AXIA Vibes TV. Ikiganiro cacu cy'uyu munsi nuko turi mu ntango z'umwaka duherutse gweza umwaka w'2024 turacari mu kwezi kwa mbere none muri uyu mwaka w'2024 reka duhere kwa Delicia akantu kakuryoheye wumva vraiment hano kuri AXIA Vibes TV wosangiza bariko baratwumviriza. Ikintu candyoheye muri byose muri 2024 byari byinshi ariko icandyoheye mu bindi yari
Jeux Olympiques yabereye muri France. Ego zabereye mu Bufaransa mu gisagara ci Paris zari zitunganijwe neza cane aho haririmbye abantu bona yuko babizi narabonye umuririmbyi Nakamuha yaririmbye n'abandi baririmbyi na Celine Dion yararirimbye n'undi munyamerika ntibuka ego n'inkino zari ziryoshe cyane urakoze nibaza ko abakunzi b'inkino biyumvise reka tugende kwa Maza Meza ego cyane ikintu je cyanyohiye muri umwaka wa 2024 byari ibintu byinshi gusa nahimse ibintu bibiri mu mutwe nyene byaje uko onye ico yo question igihe wayigira ego byaciye bizi ivyo bibiri irya mbere yari hamwe naronka inzu yanje wararonse inzu aha ku isi hariho abantu benshi babaye hatanzu bagira aho narashima Imana Jenice umva yuko nagiye mu kaminuza kandi nta kibanga hanye Uppsala byaragoranye waravuye muhira uja muri kaminuza mu kindi gisagara ucuraronka inzu aho uba mugabo urahariha ndahariha gusa samara menshi gusa ndahariha umva n'inzu yanje hami ca kabiri yari umunsi umwe twego turavugana n'umutama araho kwera wewe yarakunda Imana cyane turaganira gutyo turaganira kumwene yabonekewe n'Imana arambwira anje ngweka nawe nyene bizoza umva ni bukebuke ni kwitegere yukubwiye ikintu ni gutaho ni kwiyumviriza ukazirikana ukagerageza gutahura uyu mutama ndagenda ngaho hantu ntuma ndavyiyumvira shingize kuri bus naho ndaraba kuri konti yanjye mbona 0 krone hageze kuri ikarata nkuba ntanguye kwiyumvira ibintu ndamubwira uyu muntu bisi acambwira ngo genda ntarakimwe naciye mvuga ngo ibintu ngira biri dediye sinzi nyari Imana ishaka kumbwira sha gusa karamfashe umutima vure no mu mutwe reka rero twumvirize Migisha nawe jewe rumva umwaka wa 2024 ego habaye ibintu byinshi cyane ego ibintu byiza cyane rwose nagize Imana yaramfashije nari mu bihe yari umwaka novuga gute umwaka impapuro zihera ikiringo baba baguhaye cyo kuba hano ego rero kubw'ivyo kugira ushobore kuronera hasabwa hari ibintu bisabwa kugira ushe kuronka izindi bakongere ikiringo donc hari ibintu bisabwa ego akaba hasabwa inzu hamwe n'akazi bita fast ariko akazi ka kontra ego cyane donc jewe ndagenda ndasenga Imana ndayibwira kiri ku mutima ndayibwira ati jewe nta ubuzi bwa Uppsala buragoye amazu yo Uppsala aragoye donc ndasenga ndabwira Imana ati ni wewe nduri umudereva wanje we ntwara ego niwe ugaba byose aya mazu niwe uyagaba niwe wowe byose biri kuri wewe ego cyane uvuga ati jewe ndamanitse amaboko wow rero umunsi umwe hari muri février ego ndapostula akazi urasaba akazi bisanzwe hanyuma haciye 2 semaines indwi zibiri zitatu nta nyishu tuvuga ati peut-être ntibyakunze ntibantoye hanyuma haciye ukwezi banyandikira bambwira ati ingoma interview tuvuga ati Imana ishimwe Imana ihabwa icubahiro hanyuma biragenda neza barampa akazi bavuga ati nakara akazi ka kontra nako nyene ese Imana ishobore kubaguha 6 mois d'essai kubira barabi kubigenza neza kugira mu nyuma baca baguha amezi 6 kukugerageza kandi zo 6 mois bazaherana n'impapuro ziheze baca baguha kontra Imana ndayishimira cyane cyo ni cya mbere icya kabiri yaciye ishobora no kumpa inzu wow ishobora no kumpa inzu iravuga ati
2024 yari umwaka ntazokwibagira w'imihezagiro kuko izina ryanje ribivuge nagize imigisha myinshi yego dushimira abavyeyi baguhaye iryo zina bakanakumenyesha uwo witura igihe uri mu bibazo wewe nyene utishoboreye yego hanyuma inzu ubu rero ndashimira cyane buri munsi ndavuga merci siba kuvuga merci yego ibintu yankoreye kuko ntabyo nari niteze donc urumva ndashima cyane birandyohera ni umwaka wanyoheye yego Delicia nta kantu kakubihiye muri 2024 wava bibaza ko turababeshi turiko dushaka kwerekana ko byose vyera ikintu cambihiye ibintu vyambihiye ntivyabaye vyinshi Imana ihabwa icubahiro ahubwo vyamuhaye leson icigwa ntivyari ivyo twamye turavuga kare ko naronse permis uruhusha rwo kugendesha imodoka bwa ntivyari vyoroshe ariko narabandanije sinovuga ko ari ibintu vyari bibishe ariko nabikuyemwo icigwa co kutigera uhagarikira hagati ikintu patience kumenya kugumizako ukarindira witeze ko ikintu kizoranguka kandi uriko urakora kuko ntiwari kwironka ugumye uryamye ubusa Imana ifasha uwifashije urakoze cyane Delicia kugira patience mu buzima kumenya kurindira ariko wasohoye amaboko ariko ushatse kutubwira ati ibintu biraruhisha ibintu nupfa kubironka gutyo uraruha ukamererwa nabi bimwe bikamera nk'ibikunaniye ariko ukabandanya mwaka wa 2025 rero mwe mudukurikira mumenye ko iteka rica mukuruha uyo ni Delicia numwamikazi abamikazi kera bararindira bakabazanira byose ariko urumva ubwamikazi buca mu gukora maza meza akantu ko bakarakoroganye akantu kuba karakoroganye muri 2024 akantu niyumvaga gusa ni kamwe igihe ishuri yanyankiye ko ngenda kwiga kaminuza aho urumva uyu munsi twari duhejeje amashuri y'amabulletin ariko uwo ngaha bafite systeme yashira muri ordinateur kugira abantu bose amashuri yose ibintu vyerekeye amashuri icibona yuko amanota tuyafise uyu munsi uyu muntu ntiyaje gukora uyu muntu abijejwe ivyo bintu ataje gukora yaragwaye amabulletin ntiyazigendamwo muri systeme ndagenda kurondera kaminuza hageze gutanga inyishu baranyima cyane bashobora ngo amabulletin yawe ntari kuri systeme rero cana telefona ku ishuri cana babwira ngo jifu ko ndonkiyo bulletin hama tukabikora ndayarungike nyene ndashire muri systeme jeje nyene ndavyikorera rero ntibangoranye baciye bandukira bulletin ndayironka mu minsi izanye gutyo mu minsi mike ndayipostinga iyo shuri nyene carayibona baranyemera nawe akantu gusa kanshavuje n'andi ibintu byose byagiye neza bitwereka yuko umuntu wese mu kintu ajejwe iyo atagikoze hariho abantu acashavuze cyane cyane mwene ubuzi usanga turi muri systeme ibintu bigenda birakwegana hariho akantu udatonze ngo ugashiremo usanga nk'abantu 10,000 badahembwe nuko nyene abanyeshuri 1000 bagiye gusaba ishuri akabwira ati mwe ntitubabona rero muri uno mwaka wa 2025 dusabe umuntu wese mu kazi ajejwe yiyumvira abandi agakore abahiteka cyane cyane bakora mu masekretariya mu masysteme akomeye usanga
ajejwe abantu benshi cyane cyane nk'ibintu by'imishahara n'ibiki baze barakora akazi neza batera iteka abandi. Chris, nawe kiyago ni cakindi wumvise iyo kija turi kuri AXIA Vibes TV munze muribuka kugira subscribe. Bon, jewe akantu koba kara ngoye koba kara sabuje gatonya kara nyene kara trika nyene Ego karafyonda yari ku kazi yari umukorege tutumvikana mukorana. Ego ntitumvikana bon sinabwo ko tutumvikana ariko yabigirira abantu bose bashasha baje gukora yaragira ikintu cyitwa discrimination donc mbe basha kumera nk'ukumira kubera urumva twaba dufise yari jewe n'umukolege wa twatanguriye rimwe twaba dufise urukoba rwirabura amahanga ntihatari aratangura araduturubika kandi twari muri ese muri periode d'essai. Ego hahandi babatwerageze kandi hajya abwize n'agakosa na gato aca reporting kuri imvo yo kuvuga ati ntabyo ushoboye. Donc yaragerageje muri izo simo zose nari mu bigerageza niko navuga sinakora n'umutima mu nda umwanya wose naguma niyumvira iyo ngiye gukora ngiye gukorana naka umutima ukamvamo mugabo ibyo byose byanyigishije ikintu cyitwa patience. Ego kurindira gusenga gusaba inkomezi Imana kuburyo kubera bamwe nabanzi vision n'abafise vision n'abavuze iyo urashaka gushika exactement. Rero bakunzi ba AXIA Vibes TV ntitubarambira uno munsi tugira dusozere kino kiganiro n'aba batumire bacu nibaza ko babaryoheye kandi dutanguye umwaka mushasha n'amasura mashasha kandi bazokwama baza batazorindira ko mubakumbura cyane. None mu gusozera umwaka uyu mwaka mushasha w'2025 mwawinjiyemwo gute? Mwasozeye uheze mutangura gute? Mwari mu biki? Delicia umwaka wawusozeye gute utangura mushasha gute? Jewe 2024 yaheze ngwaye akagripe. Ego hariho gripe nyinshi ngaha i Buraya no ngaha muri Sweden muri kino gihe. Gaho nawe njiye neza indwi ya mbere naciye ngenda gusenga ndayishimira ko yankijije. Nego cyane indwi ya mbere ukize umwaka mushasha nawe waciye utangura uja gusenga. Delicia ico kintu kirakomeye rwose cyane gutangurira umwaka imbere y'umukama. Umva wogihanura abandi bigeme mu ngana cyangwa gusumba cyangwa bagusumba guhera umwaka imbere y'umukama. Gusenga ntibiharawe ariko birafasha gushimira Imana yakurinze umwaka wose. Urabona ko na ka gripe kari kakwatatse mu misi ya nyuma y'umwaka. Gushimira Imana rero ko umuntu agitambuka ko umuntu aba akiriho. Abantu rero mwatanguye umwaka mukibagira gushimira Imana. Delicia umwamikazi Queen ishimwe urumva ni n'izina ryawe gushima Imana. Kennedy umwaka wawusozereye gute mushasha utangura gute? Umwaka kuwe nawusozereye byari ibintu nyene bitu normale ndagenda gusenga yeza avutse kuri Noel hama tukagenda numvise gute tugaserebura muri famille kuba kumwe muhira n'abavyeyi uko nyene tukaba tubaramukije abavyeyi. Aho rero
ifu ko mugira context nandi yo nari mvuye aho mba jewe mu gisagara narumva naritekera gusa urumva sintu nyene biryoshe n'ibintu byo kwikurayo nshitseyo ndagira ibintu byose mbonye kumwe nayo nabo byari biryoshe nabiriye wahejeje umwaka ushaka gufungura utwo kujya nahejeje umwaka utetse neza hama kumwe nawo umwaka ndawutanguye yari intoxication alimentaire byarampindutse ndagwara nka ntuze somene ya mbere yose biranga ndavuga ashabra none ndabikumbuye so kuko sare ndabikumbuye cyaro garo limite nayo gushirayo baseka basimagara umwaka nawe utanguye nyene ngwaye ucurakura mwicibwa ati nirukumbuye ibintu no kwigerera tanguje umwaka na leso shaje ego uriko urabyumva kuri AXIA Vibes TV murumva yuko nta kintu tuza kubeshamwo abantu tugenda turiga ubuzima no kwiga murumva ko Keneri yize hama nawe nyamba byaragushikiye ukarenza urugero muraka muri kariya amuce wihebura ariko ubifate nk'icigo ubandanye ugerageza kuraba ico kugirira neza nico girira neza abandi gusumbye umuntu akagenda aratera intambwe hanyuma rero no kwiga duciye no ku makosa tugenda turakora urakoze cyane Keneri ndagukengurukiye cyane kuri uko kuri kuko ukuri niko kubaka iteka ego nigisha nawe bandanye byoshe iki kiyago turiko turasozera jewe uyu mwaka wa 2025 watanguye ndi ku kazi ego uri ku bikorwa kandi ni umwaka wa mbere imyaka yose maze ubaye ndi ku kazi ego cyane donc yameze 6 yaraheze donc bisigura yuko mu buzima ibintu birahinduka ego donc urumva birakwigisha ibintu bifata ari umwaka wa mbere tabaye hamwe n'abavyeyi cyangwa n'umuryango umenya ngene bifata ego kuri niveau psychologique ego ukavyakira ukamenya ingene ubibamwo mbere biraheza bikanakwereka ko umuryango ari ingabire idasanzwe kuko kenshi iyo mu kibana imyaka ikurikirana musangira umwaka w'umengo n'ibintu bizokwama bibaho gutyo ego iciza nuko nawe mutabusangiye uzi ko bariho bari ahantu tugaca twibuka abawuriye uyu mwaka mushasha ariko kumbure babuze abantu babuze abavyeyi babuze abavukanyi nabo tukabahoza tukabaremesha bakaca bakira iryo jambo uvuze ati igihe cose c'ubuzima tugezemwo kumenya ingene tucakira tucifatamwo dushigikiwe n'ingeso nziza dukura kuko turi abantu ariko na cane cane kwa kwemera ko ari ibintu umuntu adashobora kwifasha wenyene murakoze cyane kuri iki kiganiro muduhaye kuri AXIA Vibes TV dutangura umwaka reka rero dusozere musubira kwipfuriza umwaka mwiza abakunzi ba AXIA Vibes TV bari Burundi bari mu Rwanda muri Congo muri Afrika yose ndetse no ku isi yose duherenga muri Swede turi no gushika mu bindi bihugu mwakoze kudutumira kuri no AXIA Vibes TV ego none duhejeje ndabipfurije umwaka mwiza ubabere mwigisha umwaka mwiza muri famille yanyu mu bikorwa no mu mashure mumenye ego murumvise ivyo Delicia abipfurije umwaka mwiza mu miryango mu mashure mumenye n'ikintu gikomeye cyane ego hanyuma
ko ari televiziyo iriko irakura abayiraba n'abazoyiraba ubasaba iki? Mugire share, murungikire abagenzi banyu, mukomante, mugire j'aime, mugire na subscribe. Muravyumvise ibyo Delicia basabye. Usete une bonne année. Ego atabipfurije umwaka mwiza. Umwaka mwiza. Hama voilà, nizere ko ama resurrection yanyu mwagize muzo yabandanya. Ivyo biyemeje. Ko bazobibandanya bakabishika muri ya ntumbero ya Delicia kudaheba kubandanya. Kudahororokerwa kudahagarika nivyo hama voilà nk'ivyo yabivuze nyene nizere ko muzofite amashuri meza uwo mwaka uzobabere itanguriro y'ibintu byiza byinshi byiza nivyo nababwira. Ego cyane urakoze rero cyo kimwe na Delicia batumirire kugira ngo AXIA Vibes TV bandanye iba urugo runini. Kaka je naho je ndavuga mu gifaransa kugira abantu batumva igicongereza ego ntimwibagire kugira partager la vidéo mugire s'abonner kugira nyene muje namwe mwinjiye muri famille namwe camu like camu shaka like ajyanye mu naswe turaryoherwa ariko tumvi ivyo mikora byo twogira byo bintu byo twokomeza cyangwa hajya mu commentaire bashire haga commentaire. Murakoze cyane twari kuri AXIA Vibes TV murabona batumire bacu byari biryoshe gose turabipfurije rero umwaka mwiza w'2025 uzobabere umwaka mwiza mu miryango aho mukorera ku mashuri. Yari Patiri Inyasi Nkurunziza kumwe n'abatumire Migisha Chris Claret Ishimwe Delicia Queen na Mazameza be Kennedy kandi kabanda ya Kennedy ni Kennedy Miss. Urakoze gose Imana ibahezagire tuzoba dusubira mugira iteka mugira aho muba mwubahwe. Bye bye. Ciao.